Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. amashimwe no guhimbazwa dépendait de mon bibe état ibyo physique. umwami yaba Alors je devrais en fait byavana rester n'amagara assis. yanje nabigutegezwa kuba guma nicaye C'est bien plus fatigant d'être ici devant biraruhisha cyane kuba hano imbere que d'être assis là. gusumba kuba wicaye hariya Cependant, nubwo biri nous uko sommes reconnaissants à Dieu. dufise amashimwe ku mana Et j'espère que nous le sommes tous. ndizera ko twese ariko bimeze Et cela kandi du plus ivyo profond de notre cœur. mu bwina bw'umutima Pour le wacu grand privilège kubwo amahirwe manini qu'il nous a accordé en nous ayo révélant sa parole. yaduhaye mu kuduhishurira Qu'il nous ijambo y garde. ryiwe akariturindiramwo Frère Rousse mwene datarusi a déjà remercié pour les yamaze instruments gushima kubwo et je ibikoresho dois avouer kandi ntegerezwa que j'écoute kwemera yuko avec numviriza joie la musique. n'umunezero Mais eh, je ne peux pas indirimbo juger ariko si sinshobora cela est gucira toujours vrai. urubanza nimba ari byo cyangwa J'aime atari byo simplement écouter de la musique. gusa ndakunda Mais quand le kwiyumviriza jeune frère est arrivé umuziki aujourd'hui et a dit, iyo mwene tout data horrifié, il a dit, n'umushitsi yaje uno munsi afise ubwoba akavuga ati oh ntibishoboka ntidushobora kumviriza ivyo naciye ndaba ubwanjye ndaraba hajya hari ugutwi k'umuhinga abandi bose bumva umuziki ariko wewe ntiyumva umuziki ariko yumviriza amanota atariyo hanyuma aravuga ati byose bigomba kuba biroranye bwa mbere naciye ntangura kuraba kugira ngo ntahure yuko byari bikenewe uko rero niko ngomba kugira ubufatanye ku kuba duhujije ijambo n'ijambo ry'Imana. hariho abantu benshi mu bumviriza bakavuga bati bakiyumvira bati ayo n'amajambo y'Imana umuntu agakora aha canke kuwundi murongo wa Bibiliya nk'uko babikoresha ku mashini yandika ariko abantu ntibanabone yuko bitanaroranye bidahuje ariko umuhinga wewe acayumviriza akumviriza hariya akavuga ati oh ibyo ntibishoboka nta muntu ashobora kumviriza ivyo birakwiye yuko biba biroranye ninde agomba kwemera kuroranwa n'umwami twebwe twese n'umutima wacu wose amina ninde yoshobora gusesa amanota yose atariyo mu buryo nk'ubwo yego mbega si bose ntibagomba kubikora ubu rero bose baragomba kuba abavuzi b'umuziki b'abahinga ariko rimwe na rimwe birakwiye ko umuntu agaba umuntu atabibaye canke atari uko acazimira kubw'ubuntu bw'Imana tugomba kuba muri babandi bavuga gusa ngo umuziki n'umuziki ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza oya two kwifuje nuko mwene data Branham yabivuze mu butumwa bwiza turagomba kuba muri mpemu y'uwateguye indirimbo muri mpemu ya wa wundi yatanze ijambo hanyuma tukaba turoranije nawe tukaba mbere duhuje neza n'umuziki w'Imana tukinjiramwo ntihagire ikintu na kimwe cyo kudahuza canke amanota atoba ahuza umuntu agomba kugira umwimenyerezo w'ivyo ku mpera y'ibihe byose bizoba biroranye mu buryo bw'Imana turamaze kubisoma nk'isezerano mu muhanuzi Yesaya Imana umwami yafashe ingingo mw'ijuru hejuru mbere no kw'isi ukuboko kwiwe ni kurekure arakuramburira ku bwoko ninde azogupfunya bihuye na Yesayi 14:27 mu kiganza c'umwami kiri hejuru kandi kigumya intsinzi Zaburi 118:16 na Satani ategezwa gukunama nawe nyene ku mpera azofatwa ateregwe mu muriro ntituzosubira kumva avugwa ntituzosubira kumubona ni bya Yohana 20:10 bizoba ari umunsi mwiza amen.
Nous nous demandons parfois pourquoi turibaza rimwe na rimwe kubera iki imana iriko ivyo bintu byose. Je l'ai sans doute dit ici mercredi soir. Nabivuze hano kuwa gatatu ku mugoroba. Oui, j'ai dit que Dieu prend des chemins étranges avec son peuple. Il a pu permettre qu'Abel soit tué. Yaremeye Abeli a baramwica posé un signe sur Caïn pour maze que personne aca ne ashira puisse le tuer. ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azomwica. Nibaze ibyo nk'ibyo nawe yaba ari twe twafata ingingo tuvuga ati oh mugenzi ubu rero birarangiye ubu rero wewe biraheze ariko Imana ifise inzira zitandukanye cyane. Ninde yamenye ibyumviro by'umwana? Ninde yabaye umujanama wiwe? Yesaya 40:13 Abaroma. Nta muntu n'umwe yabajijwe, nta n'umwe azobazwa azogishwa inama, ariko turondera Imana kuko Imana yaturondeye, tuvugana n'Imana kuko Imana yatuvugishije. Dufise amashimwe menshi yuko muri no minsi dushobora kugira ubufatane butomoye kandi ubufatane bw'ukuri n'Imana. Amina. Kandi yuko dushobora nk'uko maze kubivuga turashobora kwemera tukaroranywa tugahuzwa n'ijambo ry'Imana hanyuma tukarihishurirwa tukarihabwa mu buryo bw'Imana. Ibyo tubihabwe twebwe twese. Amen. Nari nifuza kandi gusoma imirongo mike yo mu byanditswe byera munihuse kandi n'iyindi mirongo yo mu gitabo ibimatanijwe indwi. Ndasoma mu muhanuzi Yesaya 38. Ndasoma guhera ku murongo wa 15. Que devrais-je ou que dirais-je maintenant? Novuga ikindi ki kandi niwe yavuganye nanje kandi niwe nyene yabikoze. Nuko nzogenda niyoroheje mu myaka yanje yose nibuka umubabaro warumeze nk'umururazi mu mutima wanje. Oh mwami, ibi nivyo tubayemwo kandi ni muri ibi niho ubuzima bwa mpwemu wanje. Uko kandi uzompa inkomezi n'ubushobozi. Murongo wa 17. Erega icatumye ngira umubabaro w'umururazi mwinshi kwari ukugira ngo ndonke amahoro, kuko urukundo wankunze ubugingo bwanje rwatumye ubukiza urugobo rw'iborero, kuko ibyaha byanje byose wabirengeje inyuma yanje. Hanyuma haza umurongo wa 19. Kuko ikuzimu hadashobora kuguhimbaza n'urupfu ntirushobora kugutazira, kandi abamanuka baja muri rwagobo ntibashobora kwishimira ukuri kwawe nk'uko je ndabikora no musi. Imana yatanze isezerano ryayo kandi yashikije amasezerano menshi kandi zosohoza n'ayasigaye. Turashobora yegurira Imana 100%. Ntidutegerezwa kwija imbere kandi ntitugomba no kuba inyuma yayo kure cyane. Ariko itugiriye ubuntu turagomba kugendera ku ntambwe y'ijambo ryayo na mpwemu wayo, turoranije n'isezerano rya kera n'isezerano rishasha hamwe n'Imana yacu, gushikaho tuzova mu kwizera tukinjira mu kubona. Turazi by'ukuri yuko ubutumwa bw'ibihe vya nyuma n'ijambo ryahishuwe ry'Imana. Twarabivuze inshuro nyinshi, ubutumwa bwiza bwose buza buvuye mu ijambo ry'Imana butugarura mu ijambo ry'Imana. Amina. Imana ni Imana y'ijambo ryayo. Ni kubw'ijambo yaremye ibintu byose, kandi atajambo ririho nta kintu na kimwe cobaho. Mbere
no kuri kristo ubuhanuzi bwose bwatanzwe imbere y'igihe kandi ijambo ryose ry'imana kuko ryasohotse riva mu kanwa k'imana amina rifise umugabane mu mugambi na gahunda ya rusangi y'imana nta jambo na rimwe muri yo rizokwigera riba ribura inkomezi canke ngo ribure gusohoza rimwe ryose muri ayo majambo azosoza nk'uko imana yabivuze ni muri aho ukwizera kwacu gushingiye hano haravuzwe ku murongo wa 19 muri Yesaya 38 umuntu muzima niwe azoguhimbaza nk'uko ndiko ndagushima uyu munsi ndizera yuko kuno muhingamo twese turaza guhimbaza umwami neza tumushimire bivuye mu mitima yacu. Isengesho rya rusangi rifise akamaro kanini cyane mu kumenya yuko abo bose umuntu ku ruhande rwiwe yoba afise ingorane yo kugurura umunwa ngo ashimire imana, abo nabo bashobore nabo kugira umugabane mu isengesho bashimire umwami. Amamiliyoni y'abantu n'abamiliyardi y'abamarayika n'abakerubi barashobora gukorera umwami bakamuhimbaza mbere ego abarongora mu kantu mu kubabona rimwe. Imana iri hejuru cyane, ntidukeneye kurindira umwe nyuma y'uwundi ngo badushime dukurikirana, ariko turashobora kuduza amajwi yacu duhuje twese tugataha umwami amashimwe yacu ayo dutegezwa kumuha. Nagomba kandi gusoma iyindi mirongo kuko ijambo ry'Imana mu buryo ni iry'igiciro cyane ko umuntu yorivuga ko ijoro n'umutaga akaryinjiramwo. Muri Yesaya 25 guhera ku murongo w'indwi haranditswe 25 umurongo w'indwi. Kuri uyu musozi niho azoherengetereza icitwikiro c'ukugandara catwikiriye amoko yose, n'icitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. 8 urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose, kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso ya bose, n'ubumaramare bwo ku bantu biwe azobukura ku isi yose, kuko uhoraho ariwe abivuze. Amen. Kuko uhoraho ariwe abivuze. Voici la promesse. Ngiri sezerano. Il fera disparaître la mort. Azozimanganya urupfu, azorumira mirozwa gushitsa ibihe byose, kandi azohanagura amosozi ku mitima yacu. Reka rero kuri ibi dusome ijambo ryo mu Byahishuriwe Yohana 21 hano guhera ku murongo wa 2. Byahishuriwe Yohana 21 umurongo wa 2. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha, la ville sainte, une nouvelle Jérusalem, wururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'umugeni asharizwa umugabo wiwe. 3 numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ehe ihema y'Imana riri kumwe n'abantu. Amen. Kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Umurongo wa 4 izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ubwiza n'ubw'Imana. Dans l'Ancien Testament, Dieu l'a exprimé par le prophète Ésaïe. ukoresheje umuhanuzi Yesaya. Et
dit si merveilleusement kandi ici. mu buryo Isaïe bwiza 25, biravuzwe verset 8, hano Yesaya le Seigneur l'a 25 umurongo Et dans le Nouveau w'umunani Testament, nous lisons kuko l'accomplissement uhoraho de ce qui a été yarabisezeranye annoncé mu ibyashe dans Yohana l'Ancien Testament. dusoma Oui, bitangajwe Dieu byatangajwe mu lui-même isezerano rya kera ego sera imana avec eux. ubwayo izobana Il nabo essuiera izohanagura toutes larmes amosozi de leur yose cœur. ku mitima yabo Et la mort urupfu ne sera plus. ntiruzoba rukiriho Apocalypse 21, byahise verset Yohana 34. 21 Bien-aimés, umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 comment, bakundwa comme nous pouvons, ese ingene comme nous ese ingene Reconnaissant et dufise joyeux, amashimwe dufise quand il ne n'umunezero restera plus, quand il igihe ne restera plus rien, ata kintu nta kimwe kizoba kikiriho même aucune trace, mbere nta aucune n'amakanda trace de nta n'amakanda tout ce qui s'est y'ibintu abattu byose sur l'humanité à byaguye ku cause isi de la chute. kubwo ukugwa Oui, il n'y aura plus nta de ego péché, nta cyaha plus kizoba de maladie, kikiriho nta plus de ndwara mort, nta plus de rupfu souffrance, nta plus de mibabaro cris, nta plus de gutaka détresse, nta plus kaga d'enterrement, nta plus kuja de guhamba cimetière, nta plus de kaburi chagrin, nta plus mubabaro rien. nta na kimwe Alors la aho rero bouche sera iminwa izoba yuzuye ugutwengatwenga amashimwe azova ku rurimi ibi si nkuru oya ibi ni bifatika by'Imana ibyo wewe nanje tuzogiramwo umugabane ku bw'ubuntu bw'Imana yacu amina kuko yarabisezeranye kandi ibyo yasezeranye izobisohoza neza neza ibyo yafashe ku ingingo izobisohoza undi murongo hano umuhanuzi Yesaya mu gice ca 49 kugira ngo ndabereke neza ukururanya n'ibyahishuwe Yohana haravuzwe hano muri Yesaya 49 Yesaya 49 à partir du verset 10. guhera ku murongo wa 10 Ils n'auront pas faim. ntibazokwicwa n'inzara canke n'inyota Ils ne seront pas kandi ndugumba ntizoba hundagaza canke izuba kuko uwabagiye ikigongwe azobaja imbere akabashikana no ku masoko y'amazi. dusubiye kugura ibyashuwe Yohana igice cy'indwi handitswe amajambo nyene agomba gusa nayo ni ukuvuga yuko brûlés par le soleil, batazosubira guturirwa n'izuba ntibazosubira gusonza no kunyoterwa turamaze kubivugaho ejo mugoroba. Byashuwe Yohana igice cy'indwi murongo wa 15. c'est pourquoi nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro kandi ibyagiye kuri ijya ntebe izo sanza ihema ryayo hejuru yabo. Mwumve 16 ntibazoba bakigira inzara ukundi kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi kandi izuba ntirizoba rakira canke indugumba yose kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye niyo ntebe azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Amen, amen. Mbega ico si ikintu c'ubwiza. Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi, ni umutunzi mu buntu kuri ba bandi bemera ubuntu bwiwe baza kuri we bakeneye ukutabagwa kwiwe. Mu by'ukuri abantu badakeneye ubutabazi bw'Imana ariko umwami afasha abaza kuri we abarondera mu nyonga hiwe. Amen. Nagomba kandi gusubira gusoma iyindi mirongo kuri ba bandi kumbure bahungabanye n'inyigisho zitandukanye, ba bandi bahungabanijwe n'inyigisho zitandukanye. Haravugwa hano mu gitabo ibimatanijwe indwi ngo nk'uko handitswe ko ata muntu n'umwe azi isaha y'ukuza kwiwe nuko nyene niko ata muntu nta muntu azomenya amabanga y'imituragaro. Mbega mwese mwavyumvise
none bimeze kuri abo bose bibwira ngo barazi amabanga y'imituragaro none bavuga ukuri canke barabesha yego iki ndabibabwira mwene w'ukuri afatanije n'Imana kandi afatanije n'ijambo ry'Imana impwemu y'ikinyoma afatanije nabo bose bakora ibinyoma bakabikwiragiza satani niwe mubeshi wa mbere wo hejuru byanditswe byera biravuga biti ngo ni we mubeshi guhera ku ntango igihe avuga ubwiwe avuga ibinyoma yatanguye kubikora mu murima wa Edeni arabandanya gutyo n'abo bose amwumviriza ndasubiye gusoma ibi n'umunezero mu gitabo ibimatanije canke mu gitabo kuko nk'uko handitswe ko ata muntu n'umwe azi isaha y'ukuza kwiwe nta muntu n'umwe gutyo azomenya amabanga y'imituragaro indwi urupapuro rw'349 agace ka mbere mu gitabo cy'ibimatanijwe indwi Si nous nous réunissons, niba dukoranye si kugira ngo turoranywe n'umuntu canke n'inyigisho z'umuntu canke n'ubumenyi bw'umuntu ariko ni ukugira ngo duhuzwe n'Imana munsi yo gutangaza kw'ijambo ryayo ry'igiciro ryera kuko ni kuri ivyo nivyo twagenewe kugira ngo ijambo ryiwe riduhuze nawe aho rero harahiriwe umuntu ashobora kuvuga ati ego amina ku ijambo ryiwe ariko umuntu atabikora n'umutima we wose aba azi igice ubwo agaca yiyugururira n'ibindi bintu biza giturumbuka mu nyuma mbere bikazoza giturumbuka ni igihe kirakuze cyo kwizera no gufata nkama byo mwene data Branham yavuze yaravuze ati neza amajambo kuri ngo igitereko co mu mutima iyo cakiriye imbuto y'ijambo kica ciyugara ku buryo iyo mbuto igishobora kuvangwa n'ikindi kintu ariko ikaca iguma ari imbuto y'Imana y'inkomoko amen ijambo ry'Imana ni imbuto y'inkomoko y'Imana aleluya kandi abo bose babyawe n'Imana bafise uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana haranditswe kandi handitswe kandi ngo umuntu wese w'Imana yumva ijambo ry'Imana Yohana 8:47 haravugwa ku rupapuro rw'341 mu bintu byose nzi nuko imituragaro indwi yerekana ibanga yuko hari agacerere mu ijuru kumbure isaha yoba yaramaze gushika pour cette grande personne que nous attendons kuri wa muntu turindiriye ahambaye uko uzoseruka kumbure urufatiro rwashizweho na buno bukozi ubwo je nagerageje kuzana abantu ku ijambo ry'Imana mbega intumbero ya buno bukozi yari kugarukana abantu ku ijambo ry'Imana. Tous les prophètes ont été envoyés par Dieu pour ramener le peuple de Dieu. Si cela est le cas, alors je vous quitterai pour toujours. ntuzosubira kumbona ibintu bibiri nta bantu babiri bazoba ariho turi babiri igihe kimwe ibyo nimba ariko bimeze aho rero birakwiye ko jewe nagomba kugabanuka kugira ngo nawe ashobore gukura nagize amahirwe y'Imana yo kubona ingene ibyo bintu bigenda ni ukuri yarabonye ibintu kandi ivyo mu kwerekwa yabibonye
nk'uko yohana ku kizinga cy'ipatimo yabibonye twebwe ku bw'ubuntu bw'imana tuzogirirwa amahirwe yo kurorera yuko abahanuzi ibyo abahanuzi babonye mu kwerekwa tuzogirirwa amahirwe yo kugira imyimenyerezo y'ibyo abahanuzi babonye mu kwerekwa kuko ubu ni impera y'ibintu byose ibyo imana yafashe ingingo kubikora izobikora vuba vuba kuko igihe cyashitse ku mpera yacu nta gukekeranya kuri ibyo diplomate akomeye w'umunyamerika niwe yavuze haraheze amayinga make yavuze ngo turi urunganwe rwa mbere ruzi yuko turi urunganwe rwa nyuma umuntu atizera aravuga ati twe turi urunganwe rwa mbere ruzi yuko ari twebwe abanyuma imana mbere irashobora no kurongora abatizera nk'ibikona nabibabwiye hano ku wa gatatu mu ijoro igihe narara mu ishambure amajana ane n'icenda mu ihoteli zerike hari hamanitse ku gitanda imashini Rolls Royce murazi byari byanditswe ko last day, les derniers jours. Ngo imisi ya nyuma. En 1918 quel que soit l'auteur uko bimeze uwo muntu yanditse ico gitabo kwari uko bimeze engineer umuhinga yari ahantu yagombye gukora kw'ico kintu Rolls-Royce joliment dessiné. Rolls-Royce barayicafye neza ariko ntisa n'imodoka canke indege y'uno munsi ariko kiriya gihe co mu 1918 na cane cane ku mashusho yose mu ndome nkuru hari handitswe ngo imisi ya nyuma mbere n'abatizera le pressentiment, l'inspiration bagize uguhumekegwa yuko imisi ya nyuma ibihe bya nyuma byatanguye ariko kubw'ubuntu bw'Imana turashobora kuba abafise umugabane muri babandi batavuga gusa ngo twe turungano rwa nyuma ruzi yuko ariko rwa nyuma ariko turashobora kuba urunganwe rushobora kubaho tukagira umwimenyerezo wo kugendererwa n'Imana mu gihe cya nyuma c'ubuntu amina ayo niyo mahigwe y'ibihe byose mwene data Branham yaravuze ahantu runaka ati niba umwami iyo mbaza ati ku ntango dans quel temps voudrais-tu me servir murunganwe ugwahe ugomba kunkorera murunganwe ugwahe ugomba kubaho aho rero ngo yari kwishura bukwe na bukwe ati mwami ndagomba kubaho ubu uyi n'urundi rurunganwe rwa urunganwe urunyene ndagukorera uruhande rumwe igihe kibi igihe nk'uko kitigeze kubaho ibindi bihe ariko ku rundi ruhande igihe cyiza igihe c'ubwiza uguhishurwa kw'Imana n'ijambo ry'Imana kandi no kugomba kwayo nk'uko bitigeze kubaho na rimwe ibintu byose biraroranye amen. Mais nous devons nous laisser accorder par Dieu. Pas seulement une devise que l'on fabrique. Tout doit être bien fait. Doit être mise à l'œuvre. Et cette notre Seigneur Jésus-Christ marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Pas parce qu'il a beaucoup de temps, mais parce que le temps est venu de dire
cyo kuvuga kubwira amashengero kubwo ijambo ryahishuwe kandi kubwa mpemu ibitegerezwa kuvugwa. Amina. Harahiriwe umuntu amenya ubuntu bw'Imana muri no minsi, kandi ubugumwe bw'umwansi iminsi yose bugomba kwigiza abantu kure y'ijambo ry'Imana. Aho rero hariho insobanuro nyinshi wumva umenga zivuga neza mu ijambo, hama hariho ikintu gikaze, ariko mu nsobanuro ibintu byose barabicagagura bikaba umenga bimeze neza nk'ibyo kurya biryoshe, ariko mu mushishito aho rero ni ikindi kintu. Imana ishaka yuko tudasubira kumviriza ikindi kintu kiretse we. Bimaze kuvugwa ngo mu bukwe bw'Ikana i Galilaya ngo mukore ibyo azobabwira. Yohana 2:5. Niwe mutegerezwa kumva. Yohana na Matayo 17:5. Dufite ubushizi bw'amanga ko nimba dufite ijambo ryahishuwe riroranye n'ijambo ryanditse, isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Amen. Aho rero dufite ubushizi bw'amanga yuko mpemu w'Imana azotwinjiza, azoturongora mu kuri kose, kandi azotugumizayo gushika ku kugaruka k'umwami Yesu Kristo umwami wacu. Hariho ishengero mugeni nk'uko Mariya yarari, rizoba ari inkumi ku mpera. Muri iryo shengero hazoba harimo ijambo ry'ukuri. Amina. Kandi Imana izoshira muri iryo ijambo ry'isezerano, kandi izorishitsa mu gusohoza nk'uko byabaye kuri Mariya. Kubw'ivyo ego kumpera mwe harimo avuze ngo amina. Ego nari nibaza nti twarabwiwe kandi twese umenga turabapfu, ariko umenga hariho ubuzima hagati yacu. Kuri ivyo turashobora kuvuga tuti haleluya ari inkomezi, kuko Imana yacu yaravuze kandi ijambo ryayo ni rizima. Et qu'est-ce qu'a dit Esaïe? Yesaya mbega yavuze iki? Ce ne sont pas les morts, ngo si abapfu ariko n'abazima nibo baguhimbaza. Uko umuntu yaronse ubuzima bw'Imana nta kindi yokora kiretse guhimbaza izina ry'umwami. Aleluya. Nk'uko twabivuze kenshi, niba nitutabikora twebwe ab'Imana yakoze mu bihambaye, none nindazobikora. No munsi turashaka gushimira umwami, tumushimire, tubikore n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. No munsi turashaka kureka twemere kuranywa nawe, tumubwire tuti mwami uri umwami, numfate nundoranye, uroranye imbavu zanje zose z'umutima wanje, kugira ngo umuziki wose w'ijambo ryawe wumvikane muri jewe nk'uko ubyifuza. Amen. Ukururanywa kuzuye hamwe n'Imana, hamwe n'ijambo ryayo. Une harmonie divine. Ukururanywa kw'Imana mu mugeni. Une harmonie divine. Ukururanywa kw'Imana entre l'épouse et l'époux. Ku mukwe n'umugeni, kuko ni mpemu wawe umwe na rya jambo iryo dufise. Amina. La même semence. Ya mbuto imwe, la même semence, ya mbuto jambo, les mêmes parole prophétique. Ya majambo nyene y'ubuvugishwa, ka kanwa nyene Imana yakoresha kugira ngo ivugishe kuri Kristo umucunguzi, nako kanwa nyene niko kavuze
le même Esaïe, Yesaya ujya les mêmes nyene prophètes, abahanuzi bajya le nyene même David, Dawidi nyene il s'est umwe exclamé, niwe mon Dieu, yatangaje ati mana yanje pourquoi mana m'as-tu yanje abandonné? kubera iki wampevye C'est par lui ni kubwa que bwiwe Dieu niwe a Imana dit beaucoup de choses. yavuze ibintu byinshi Ainsi donc, le uko même rero niko Imana même iyo nyene parole, ijambo le même esprit, rya jambo nyene ya mpemu nyene et ainsi uko le niko Rédempteur et les umucunguzi rachetés sont n'abacunguwe liés ensemble. bafatanijwe Comprenons-nous hamwe cela? mbega turatahura Le ibyo Rédempteur et les umucunguzi rachetés sont n'abacunguwe liés barafatanije hamwe Lui le premier we né imfura d'entre plusieurs frères. muri bene se benshi C'est pour cela ni qu'il pouvait kubw'ivyo dire, yashobora kuvuga je monte ati vers mon ndaduze Père, kwa data je monte vers mon ndagiye Dieu, ku mana votre yanje Dieu, ariyo mana vers mon yanyu Père kwa et data votre ari Père. we Selon so Jean wanyu 20, verset yohana 17. 20 umurongo wa Nous 17 sommes nés twabyawe de nouveau bwa de la kabiri même semence na ya divine mbuto de la nyene parole pour une y'Imana espérance vivante. y'ijambo kubw'ivyizigiro Ce que nous bizima serons ivyo uko n'a pas tuzoba encore été manifesté, biragaragara mais lorsque ariko cela sera igihe ivyo manifesté, bizohishurwa alors aho rero nous serons semblables tuzosa à lui. nawe Selon 1 Jean chapitre 3 yohana wa verset mbere 2. gatatu umurongo wa Alléluia. kabiri aleluya Gloire à ubwiza ni ubw'imana Alors nous aho rero serons semblables tuzoba à lui. dusa nawe Que nous puissions croire le dushobore croire ou non, kubyizera cyangwa nous ntitubyizere pouvons turashobora tous le croire. twese Que nous kubyizera puissions le comprendre ou non, tubitahure cyangwa nous ntitubitahure pouvons tous le croire. twese Et c'est tubyizere vrai, ni parce iby'ukuri que le Seigneur l'a kuko dit dans sa umwami parole. yavuze mu ijambo Alors, ryayo puisse toutes les aho rero pensées ibyiyumviro que nous byose avons médité ce ibyo week-end, twibajije ko oui, kuri tiré de la parole ino de mpera Dieu, y'iyinga dukuye mu ijambo ry'imana puisse nous pénétrer bishobore profondément kutunyengera le cœur, mu mutima afin que kugira nous ngo gardions sa parole, tugumane ijambo comme ryiwe David l'a dit, nk'uko dawidi yabivuze afin de ne pas kugira ngo pécher contre si toi. ngucumure ko Selon Psaume 119, izaburi verset 11. 119 Si nous umurongo wa gardons 10 la na parole rimwe de Dieu nitwagumya comme ijambo une ry'imana semence divine nk'imbuto y'imana En nous, muri twebwe alors nous aho ne rero pourrons pas tomber dans ntituzosubira kugwa l'incrédulité. mu kutizera Non, oya de la prédication ubutumwa bwiza ne vient pas l'incrédulité. ntihava mu De la kutizera prédication de la ubutumwa bwiza parole bw'ijambo de Dieu ry'imana vient la foi, havamo selon Romains ukwizera 10, nk'abaroma Et c'est par cette 17 foi kandi qui vient de la ni parole kubw'ubwo de Dieu kwizera kuvuye mu ijambo ry'imana niho ukutizera guhinduka ubusa aleluya aho rero duca dukora nk'uko pawulo yavuze ngo C'est pourquoi je parle. ndizera nicyo gituma mvuga abikorino ba mbere kane cumi na gatatu yego kubera twizera turasenga kubera twizera turaririmba kandi ibyo byose bikoreka kubwo urufatiro rwo kwizera amen nk'uko aburahamu yizeye ibyo umwami imana yamubwiye uko nyene niko urubyaro rwa aburahamu rwizera ibyo imana yamubwiye aburahamu ntiyashobora guhindura ikintu na kimwe kuri we ariko ijambo ry'isezerano ry'imana iryo yari yagumije mu bugingo bwiwe byashoboye guhindura umubiri wiwe bimugira umuyabaga aleluya niko bimeze no kuri twebwe ntimuhagarike umutima rero kumenya ingene uguhindurwa kw'imibiri bizogenda mwakire gusa ijambo ry'isezerano ry'imana mureke iryo jambo nyene rigire ubuzima ku bwa mpemu yera ricike inkomezi z'imana muri mwebwe amen imana izokora ibisigaye aleluya si twebwe tuzobikora niwe we yatanze byose niwe azobikora mbega si byiza ubutumwa bwiza iminsi yose n'ubutumwa bwiza inkuru nziza kuri abo bose bayakira mu kwizera yahimbazwe izina ry'umwami nimuze rero ubu hanyuma twese hamwe turaza gutanga ugusenga kwacu hano imbere amen turagomba twese kugara amaso yacu ariko twugurure imitima yacu n'iminwa yacu
hanyuma dushimire imana umwami n'umutima wacu wose mu nyongazi twese turashaka kubikora ukubaho kw'imana kuri hagati yacu yatubwiye mu ijambo iwe ryera mu kwera kwiwe niwe mwami akomeye cyane aragomba kuduha aragomba kuturoranya gushikaho ibintu byose bizoba biroranye bihuje nawe n'ijambo ryiwe ivyo nivyo tugomba kumusaba ubu atari ivyo gusa kandi turagomba no kumushimira kuko turizera yuko azobikora uno munsi turashaka gushimira umwami ku by'ivyo yavuze ko yatuvugishije le rassemblement et la concordance de tous les passages bibliques, de la parole révélée, de la parole écrite, pour l'harmonie divine. Aujourd'hui, Dieu veut être remercié par toi, par moi. gushimira nawe nanje reka tuze kwishimira nimba hariho bene data wumva barongowe gushimira imana n'ijwi yumvikana mubikore mwese twese turasengera hamwe gutyo turashimira umwami turizera mbega turizera twese n'umutima wacu ata kintu twishigarije kenshi turakunze turashobora kumwizigira turashobora kubyizera ibyo yavuze iby'ukuri arabigura byafashe kwingingo arabisohoza mushiki wanje nawe mukundwa ubyizere nawe urabizi urazi wewe ndiko ndakubwira nawe nubyizere amina ari ngaho ku bwacu twese turifuza iki Nous souhaitons que le feu de Dieu soit déjà allumé. C'est ce que le Seigneur veut aussi. Et il a besoin aussi de charbon. Il faut que le charbon et remercier soit notre Seigneur. Ne remarquez-vous pas que ce sont des heures que Dieu nous accorde. Et Dieu utilise les circonstances terrestres pour nous faire penser à des choses qui nous sont précieuses, qui ont de la valeur pour nous. L'important, c'est que nous prenions au sérieux le discours de Dieu à chaque heure. Cela portera ses fruits. Cela aura valu la peine. Beaucoup ont entendu la parole du Seigneur ces dernières années, mais elle n'est pas devenue une révélation. Le temps est avancé. Dieu veut maintenant faire une chose très sérieux avec ceux que le Seigneur va prendre à la maison. Il doit pouvoir compter sur nous, nous faire confiance. Il doit savoir que nous le croyons entièrement, du début jusqu'à la fin, que nous le comprenions ou non. Sa parole est sainte. Interruption, quelqu'un dit et l'assemblée doit être un. L'accord commence en chacun personnellement. Et ensuite, nous sommes aussi en accord les uns avec les autres. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit la clé est sur son épaule. Et sa domination n'aura pas de fin. Il s'étendra au loin. Ésaïe 9, verset 5. Et il a la clé. Elle est dans sa parole. Lorsqu'il ouvrira et accordera, alors personne ne pourra plus fermer. Alors il sera accordé et tout sera ok. Comme c'est merveilleux que nous puissions reconnaître la parole écrite, la parole révélée, les prophètes, les apôtres, l'Ancien, le Nouveau Testament, tout en accord, tout concorde. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu. Et nous sommes ici. Laissez Dieu agir. Loué soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, cela doit nous saisir à nouveau dans l'âme. Sa parole doit devenir une grande, si grande pour nous. Et sa grâce aussi. Et alors, il se passera encore kundi gusha ibihambaye grâce à son aide ubufasha bwiwe twafashe inzira nziza kandi nk'uko umwami yabikoze yabivuze kiriya gihe akabwira mwene data Branham ngo wafashe ingingo nziza n'ingingo yanje
inzira yanjye abantu bose bagenewe n'imana bashobora gukora gusa uguhitamo kwiza kandi bakamuhitamo kuko nabo bacaguwe nawe ni ibintu biciye bugufi nk'uko mbega tubyizere twe ntitwari kumucagura iyo wewe ataba yaducaguye umwe kimwe kijana n'ikindi niwe mana yacu dutegerezwa amashimwe ari hano ubu yatuvugishije turi mu nyonga hiwe urashobora kurira cyangwa ugatwenga mu nyonga hiwe urashobora gusenga cyangwa ukanezerwa umwe wese ari afite umwidegemvyo mwese mwumve mufite umwidegemvyo mwese umwe wese yidegemvye ugomba kurira rire ugomba gutwenga twenge wese turi imbere y'Imana umwe wese amwe afise umusonga uwundi l'un a une douleur et il ne peut pas rire. L'autre a une joie et il ne peut pas pleurer. Mais Dieu connaît les uns et les autres. Et il nous comprend tous. Et nous aussi, nous comprenons les uns les autres. Et si l'un a une voix haute, nous le comprenons tous. Si l'autre reste silencieux, nous le comprenons aussi. Nous comprenons parce que Dieu nous comprend. Comme il est miséricordieux, comme il est fidèle. Loué soit son merveilleux Saint-Nom. Parfois, je me sens indigne. Particulièrement quand je pense que beaucoup doivent économiser l'argent et faire de longs voyages pour venir écouter la parole de Dieu. Oh, alors je dis au Seigneur, mon Dieu, laisse-moi proclamer ta parole, ne serait-ce qu'à cause de ces personnes. Je vais vous dire une chose. Le temps viendra où certains voudront le voyage, ils iront d'un côté à un autre, d'une mer à l'autre, à la recherche de la parole de Dieu. Mais elle ne sera plus disponible. Le temps sera passé. Mais à ce moment, ils viendront. Aujourd'hui, nous nous déplaçons. Aujourd'hui, nous le faisons. Un jour viendra où les autres viendront. Mais alors il sera trop tard. Que vous ne soyez pas désolés. Tout ce que vous avez sacrifié pour Dieu en valait la peine. Nous avons dépensé tant de temps pour d'autres choses qui ne nous ont rien apporté. Que nous ne soyons pas désolés pour ce qui appartient au royaume de Dieu. Au contraire, nous voulons encore être reconnaissants à Dieu de nous avoir donné cette occasion. Oh, comme sa parole devrait devenir précieuse. Frères et sœurs, il y avait des centaines d'évangélistes en Amérique, des millions de croyants lorsque Frère Branham était encore en vie. Ils sont tous passés à côté du discours de Dieu. Chacun suivant sa propre voie et son propre programme. Et Dieu nous a fait grâce. Nous, les plus pitoyables, les plus misérables. C'est pourquoi il est écrit, les malheureux l'entendront et se réjouiront. Alléluia. Louange et remerciement. Nous pouvons nous réjouir. Même si la joie n'est pas encore tout à fait parfaite. Oui, tant mieux, elle viendra. Louange et remerciement. Oui, beaucoup viendront. Je le crois. Le Seigneur ne nous laissera pas sans réponse. Et Dieu nous a préservés de juger et de condamner. Et si nous mentionnons quelque chose, c'est avec une telle douleur dans nos âmes que personne ne peut comprendre. Il fera toutes choses bien. azokora ibintu byose neza yahimbazwe izina ryiwe ryera mwene data rose araza gusenga. Dieu fidèle, Mana yizigiwe turagushimiye muri kino gihe no kuri no saha. En vérité, tu n'es pas loin. Tu es un Dieu uri Imana iri hafi. C'est pourquoi cyo gituma tuguhimbaza et nous t'adorons tugusenga en tant que ton peuple, twebwe nk'ubwoko bwawe, comme en tant que le troupeau de ta main, nk'umukuku wo mu kiganza cyawe que tu as appelé kuri babandi wahamagara dans ces jours. muri no minsi. Nous avons entendu ton appel. Twarumvise umuhamagaro wawe. Nous ne savons pas comment ça va continuer. Tuzi ngene bizobandanya Seigneur, mais tu connais les ariko urazi inzira.
Et nous ne nous éloignerons pas, Seigneur. Nous ne bougerons pas à moins que tu ne prennes le devant au Seigneur. Louange à toi, ô Seigneur. Gloire à ton nom, ô Dieu fidèle. Que pouvons-nous te dire? Nous te supplions simplement, reste avec nous. Nous voudrions demeurer avec toi aussi longtemps qu'il faille rester. Nous l'avons entendu, nous ne connaissons ni le temps ni l'heure où tu viendras chercher ton peuple. Mais Seigneur, nous savons c'est proche devant la porte. Seigneur, nous voulons tous être du nom, jeunes et vieux, nos familles, nos enfants, nos proches. Nous te remettons tout, Seigneur. Tu es capable de sauver. Tu es capable de tout faire. Tu es capable de préparer pour ta venue, Seigneur. Seigneur, si nous voyons peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas encore comme elles devraient être, mais à tes yeux, peut-être différent. Dieu fidèle, tu nous vois, oui, tu nous as rachetés, tu nous as rendus libres. Et c'est pourquoi nous te louons et nous t'adorons et nous te prions. Sois avec nous maintenant, nous allons nous séparer. Bénis nos précieux frères et sœurs sur le chemin de retour. Tu nous as bénis tous ensemble. Nous avons pu être en communion entre nous et avec toi, Seigneur. Et nous voulons continuer à le faire jusqu'à ce que nous soyons avec toi dans la gloire. Où nous serons ensemble avec toi et avec plusieurs saints qui nous ont déjà précédés. À ton nom soit l'honneur. izina ryawe nirihabwe ibyubahiro. Alleluia, amen.